Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wo bandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure ya Isange TV ikugezako amakuru inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ntunyemerere nkuhe kaze ndaguhaye mwaramutse neza aho udukurikira mu gihugu c'u Burundi hari namwe benshi nyene mudukurikira ngaha kuri no mbonesha kure. Ndetse nawe udukurikira hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanye nk'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Tanzania, igihugu c'u Buganda n'igihugu ca Kenya mwese ndabakengurukiye cane muri ano makuru. Turi ku munsi w'Imana igenekerezo ry'icenda z'ukwezi kw'indwi umwaka wo ni 2023 utegerezwa gufyonda sabone nawe utarafyondako kugira tubandanye tugushikiriza amakuru yose inkuru n'ibiganiro bigezweko tubandanye gushikiriza binyuriye ngaha kuri no mbonesha kure kandi bikagushikira mu ba mbere. Ni inkuru hibabaje, ni inkuru iteye agashavu. Uwuserukira Uburundi mu Misiri Rashid Sheikh yaraye apfuye giturumbuka. Ni inkuru iriko iravurwa cane hoba mu Burundi, mu Misiri kumwe no kw'isi yose muri rusangi. Narakugeza ko iyo nkuru y'umubabaro ku buryo buramvuye ariko ntunyemerere nkugeze ko n'iyi nkuru ivuga ko mu ntara ya Makamba muri komine Kayogoro abanywanyi 5 ba seneri bahagaritswe mu kiringo kidashika ukwezi. Kubw'indongozi za seneri mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi abanywanyi batari munsi ya 5 b'uwo mugambwe barapfunzwe mu kiringo kidashika ukwezi. 3 muri bo bararekuwe abandi 2 baracapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi mu ntara. Kubw'umugambwe seneri bariko bazira umugambwe barimwo cane cane k'indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi udahengeshanya kubatera ubwoba. Serge Iyamuremye umwe mu bagize komite ya seneri mu makomine ya Kayogoro na Makamba yarahagaritswe kuwa ndwi ruheshi ku mutumba Sampeke n'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD n'imbonerakure yagirijwe gusambanya ku nguvu umubanyi. Ahubwo ni ivya politike kuko ihagarikwa ryiwe ryategetswe n'uwurongoye umugambwe CNDD FDD muri komine Kayogoro Elize Kadoyi. Vyari bizwi ko abo babiri badahuza. Uwo mukobwa yikekwa ko yasambanijwe yategetswe n'indongozi za CNDD FDD kwagiriza Serge Iyamuremye ko yamusambanije ku ngufu, ariko sivyo niko bivugwa n'abegereye uwagirizwa. Kubw'iryo soko nyene umuryango w'uwo mwigeme wategetswe ko habaho ibipimo vy'abaganga ariko ivyo bipimo ntivyerekanywe imbere y'inyamiramabi. Uwundi munywanyi wa seneri yahagaritswe ni Leonce Sakubu umwe mu bagize igisata c'umutekano muri seneri muri komine Kayogoro yahagaritswe kuwa 16 ruheshi ku itegeko rya musitanteri wa komine Kayogoro Pierre Simon Nyabenda ku mutumba Nyentakara w'iyo komine. Kubw'abamwegereye Pierre Simon Nyabenda amwagiriza gucura umugore yahukanye n'umugabo wiwe. Kubw'isoko ryegereye iyo dosiye hakurikiranwa ku caha co kuba afitaniye imigenderanire n'umukenyezi Georgette Nzambimana. Uwo mukenyezi nawe nyene yahagarikiwe rimwe na Leonce Sakubu kuko yanse kwagiriza uwo mugabo. Jackson Ntakirutimana indongozi ya seneri ku mutumba Nkaramenyenye na Samuel Rudi ajejwe inyigisho muri uwo mugambwe kuri uwo mutumba nyene nabo nyene barahagaritswe ku itegeko ry'umukuru w'umutumba afadikanije n'imbonerakure. Bagirijwe babesherwa ko bakoresheje inama idakurikije amategeko. Hari kuwa 18 ruheshi guheze uko akaba ariko bivugwa n'umunywanyi wa seneri atomora ko bajanywe muri komisariya y'igipolisi ca komine Kayogoro aho bamaze indwi zirenga 2 hatana dosiye bafise. Abo babiri bararekuwe n'umushikirizamanza wa Repubulika Imakamba Karaveri Sabushimike kuwa 24 ruheshi. Serge Iyamuremye, Leonce Sakubu na Georgette Nzambimana barungitswe mu gasho ka parake ya Makamba. Umushikirizamanza wa Repubulika Karaveri Sabushimike aherekejwe n'umunyamabanga wa CNDD FDD muri komine Kayogoro Elize Kadoyi, umuyobozi mwishikira mu biro kwa buramatari wa Makamba Bernard Nahomvukiye n'uwahoze hari musitanteri wa komine Kayogoro Zache Misago umushingamateka wo muri CNDD FDD nibo batanze uruhusha rwo kurekura abo babiri muri abo banywanyi ba seneri. Inyuma yo kubatuka ibitutsi vyinshi bavuga ko binjiye umugambwe utazokwigera utsinda amatora uko akaba ariko abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bamenyesha. Ivyo bikaba vyerekana ko kubw'indongozi za seneri bazira ivya politike. Leonce Sakubu nawe yari yarekuwe ariko asubira gufatwa kandi si irya mbere Leonce Sakubu afatwa hataco yagirizwa.
muri Kigarama guheze yari yahagaritswe n'imbonerakure zari zahamvye gerenade hafi y'inzu yiwe yarekuwe n'abategetsi mu gipolisi bamenye ko izo gerenade zari zahambwe vy'ukuri n'izo mbonerakure. Nayo mbandanije na ya nkuru mbi narinkwije ko mu ntango z'ano makuru nuko uwuserukira Uburundi mu Misiri Rachid Sheikh yaraye apfuye giturumbuka. Amakuru yaraye adushikiye havuga urupfu rwa ambasaderi Rachid Sheikh rwashitse ejo haheze igenekerezo ry'umunani z'ukwezi kw'indwi 2023. Amakuru twakuye i Cairo mu Misiri akaba avuga ko hirya y'ejo ambasaderi Rachid Sheikh yari yagiye kuryama akomeye, mbere aryama yumvikanye n'umukozi ko bazozinduka bajana gusuma. Ayo makuru akaba avuga ko ejo mu gatondo wa mukozi yarindiriye ko umukoresha wiwe avyuka arabura, ariko mu gatondo yaramwumva aterefona. Ayo makuru akaba avuga ko ambasaderi Rachid Sheikh yari asanzwe avyuka atevye. Inyuma y'umutaga umukozi yoba yaragize amakenga, hafi isaha 8 wa mukozi aja kudodora ku cumba ca ambasaderi Rachid Sheikh, yumva ntiyishura, aca arugurura asanga yapfiriye mu gitanda. Ayo niyo makuru twaraye turonse. Urupfu giturumbuka nk'urwo rurateye amakenga, vyiza hobaho amatohoza ku cahitanye ambasaderi Rachid Sheikh. Turahojeje umuryango w'umuhisi. Nayo mu makuru ariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko i Beni muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo 11 mu bari banyurujwe na ADF batahukanywe bakuwe muri Uganda. Abantu 11 bari bagizwe imbohe n'abagwanyi ba ADF baratahukanywe muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo baciye ku mupaka wa Kasindi muri teritwari ya Beni muri Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ivyo ntivyashikirijwe n'umuvugizi w'ibikorwa by'igisirikare ca Uganda na Kongo mu kiganiro ku bamenyeshamakuru kuri uwu wa kane, aho atomora ko abatahukanywe bari bamaze amezi 3 muri Uganda baranyurujwe. Ku bwa Liyetona Koloneli Mark Hazukayi, abo banyekongo 11 harimwo abakenyezi 2 n'abana bararekuwe bavanwa mu minwe y'abagwanyi ba ADF. Bari bagobotowe mu minwe y'abagwanyi mu bikorwa vya gisirikare vyakozwe n'abasirikare bari mu bikorwa bimwe bihuza FRDC UPDF. Baciye bajanwa muri Uganda kugira ngo bavurwe kandi bakurikiranwe ku bijanye n'inyifato vyabaye mu mezi 3, uko akaba ariko yatomoye. Kubw'iyo ntwazangabo kandi muri abo bari banyurujwe 5 baturuka i Kasindi, 2 barume muri segiteri ya Rwenzori muri teritwari ya Beni, abandi baturuka mu materitwari ya Masisi, Rucuru muri Nord Kivu na Kasenyi mu ntara ya Ituri. Abo muri teritwari ya Beni bashikirijwe uwatumwe avuye i Kasindi ku wa 4 w'uwa gatandatu mu Kakaro, mu gihe abo mu bice vya kure bagifashwa n'igisirikare ca Kongo ariko bashobora gushikira imiryango yabo umwanya wose nk'uko vyamenyeshejwe na Liyetona Koloneli Mark Hazukayi. Kuva hatangujwe ibikorwa bikorerwa hamwe na FRDC UPDF mu mwaka wa 2022, abasivile amajana bari banyurujwe n'abaroberi ba ADF bararekuwe n'abasirikare bo muri uwo murwi, co kimwe n'uburere bwagenzurwa n'uwo mugwi witwaje ibirwanisho kandi bari barahebwe n'imiryango. Womenya ko aba ADF bafatwa nabo mw'ishirahamwe mpuzamakungu n'akarere nk'umurwi w'iterabwoba. Nayo mu gusozera aya makuru nunyemerere ngugeze ko iyi nkuru ivuga ko Imaheba ni mwikambi ihaye indaro impunzi mu gihugu ca Zambia. Ishirahamwe Brave Heart ryafashije impunzi zishika 2500. Brave Heart ni ishirahamwe ritegamiye leta riherutse gutanga imfashanyo y'ibikoresho vy'isuku mw'ikambi y'impunzi ya Maheba mu gihugu ca Zambia. Abafashijwe barashima mugabo bakanegura ukuntu HCR na leta ya Zambia batakibaha imfashanyo y'ibifungurwa kandi ibiciro vyavyo biguma biduga. Iryo shirahamwe ritegekanya gufasha impunzi zitari munsi y'ibihumbi 15 mw'ikambi ya Maheba. Ibikoresho baronse bikaba bigizwe n'indobo, amasabuni, amaswime, ibirengeti n'ibifungurwa biri mu makopo. Ku bw'amakuru dukura muri iyo kambi, abafashwa ubwa mbere n'imfuvyi, abagendana ubumuga, abageze mu zabukuru canke abagendana indwara zidakira.
Muri izi ndwi zibiri abantu 2,500 baramaze kuronka. Urutonde rumeze neza. Dusaba ko iyo mfashanyo yogumaho kandi ntihagire umuntu abaca mu ryahumye ngo aronke kabiri kugira abandi baronke. Ivyo bikavugwa n'impunzi z'Abarundi basanzwe bari mu bafashwa. Mw'ikambi y'impunzi ya Maheba, impunzi zasabwa kurima no kudandaza kugira ngo zibesheho. Impunzi zirababazwa kandi n'ukuntu leta ya Zambia na HCR batakibafashisha ibifungurwa kandi ibiciro biguma biduga. Womenya ko ikambi ya Maheba ubu irimwo impunzi zirenga 27,000, abashika 3,000 bakaba bava mu gihugu c'Uburundi.